matunda ya juhudi. Sirikano ngere ndabaha ikaze mwe bakunzi ba DFTV musanze mudukurikirana muciye kuri DFTV D57 muri no mwanya twegeza kubabwira ko tugiye mu kibanza aho basanzwe bacururiza ibintu by'ibitungwa mwari mutumenyere tubazanira abaririmbyi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bijanye na Buja Flavor muri no mwanya tugiye kubazanira gishasha mutari mwiteze guys reka twinjire dukora umuti mungurira nakana nasikama y'amajana 6 ni yahe y'amajana 6 Wonone karishi gihunda. Y'amajana 6 ni yahe? Weshaka urishaka mwize. Iyi ni y'amajana 6. Weshaka urishaka. Ucumbwira amahera. Nacagwi Jasisa rero. Iyi ni sisi. None nkati. Twihera abantu birira. Ni y'amajana 6. Ya nayo ikatere ucuyizana ino twihera abantu twirire direct. Uri tunaingia ndani. Turabona ni umucururiza impene. Yego niho ducururiza impene. Kiza cyane. Yego. Ziraturuka ndabona no mwanya menga ziracari indani. Asha ziri indani zose ntiziraturuka. Byiza reka umwanya cyo twinjira ba chef salam. Umeze neza. Katwaye turamukanye corona yaraheze mu Burundi nta igihari. Oya twegwaza ko yarapungutse gusa. Yaraheze mu mane mu Burundi nta igihari. Mumeze neza none. Meze neza bukebuke. Muri kino kibanza basanzwe bakuzi ku mazina ya gute usanzwe ukora iki ngaha? Wenga tutandaza impene cyo basanzwe bazi ku mazina n'ibogora donasi. Akazi kagiye kuboneka. Abo abantu barakenye bazogura mugabo bisanzwe nyene. Ngo turabona indani zuzuye rege indani ni nyinshi n'izi zose bazozimara mu minsi mike dusigaje ingano. Oya abantu ngaha bagura impene ku bwishi n'abacoma bajya bakorera ku Ububare. Nibo bagura impene nkizi zose ni nkabo bazigura. Right guys reka rero twinjire indani mugerageze kubona byinshi bigiye bitandukanye basanzwe bakorera muri kino kibanza mu ntumbero yo kwiteza imbere yaranasi yanje wayizanye ntubona reka dusangire n'abasaza ngaha bakatire nabo nyene bagiyeko nakate twirire Chumwako no. Asante sana reka n'umushefu tumuye reka nawe shefu suko nyene none. Mwarampaye. Merci. Asante sana. Twinjire indani guys tugerageze kubereka impene ni nyinshi. Mama salam. Nawe usanzwe ucururiza muri kino kibanza nyene. Nkiyi tuyibona uko tuyifise uko. Yigugwa amafaranga ngana. Kwawe nijya. Indi yanje ngijya. Iyo turamaze kubona benshi yo baje kugura impene hari ukuntu bazifata mu ntumbero yo kumenya ati impene ziraryoshe ifise ibinure byo babiraba gute nk'abajya benshi babata bamaze kubibona turayirabira mu mugongo no mu mbavu iyo ukoze mu mbavu ushaka kumviriza iki kwinyama zirimo mu mugongo kwinuze aho umaze kumva impene yawe oho ukeneye kwipima ibiro kugira wumvirize ibiro vyayo ushobora kuyifata gute Chemo bisanzwe ndayumviririza mu mugongo nta handi hantu. Sawa tugushimire. Urakoze. Chef rero tugerageze kuganira muri kino kibanza hano hantu. Ba muhitwa gute kuba bakeneye bashora kwa baje kurondera impene byo bimeze gute? Aha hantu twe dukorera tuhita muri koperative sangwe. Twisununure. Ikibanza hanyu uri kurabaza neza ubaza kujya etesi hariho pancarte hari yakwibarabara uhashitse ucuyibona. Ni karibu ku metero nka 30 n'inkeyi hama ucenga ukabaza kujya etesa aho ku isoko y'impene bose barahazi. Ku munsi murashora nkuko turabona hari impene nyinshi ku munsi murashora gucuruza impene zingana gute? Ku munsi hadandaza impene nkeya kuko urabona ko hari umujwengo hadandajwe nkeya nyinshi hadandaza 15 12 20 kugeza ngaho canke 25 yo habonetse abakiriya. Iyo uvuze umujwengo ubushatse kuvuga iki? Umujwengo ni mutimbo kera bavyita kujwenga ni harya amafaranga yaba yabuze wajwenze nyene. Mugo turimirije imisi mikuru murabona ko hari ikindi kintu muzunguka muri ubu bucuruzi bwanyu bw'impene n'intama bivanye n'imisi mw'imisi urabona ko hari ikiza corona urabona ko hirya no hino imbibe tugaye naho buguruye ibibuga by'indege urabona ko abantu bato batari bo basuma nk'agahene hari abakongomani baza mu miseze bakagura agahene kabaze bakakajana
urabona rero abantu ntibimeze neza mu bisanzwe ntitwiteze yuko bizoba nko mu myaka iheze biraboneka ko abantu badacangamutse. Yego. Mugo twitege ko muri no misi mikuru usanga mucuruza kurusha uko mutahora mubikora mu bindi bihatari by'imisi mikuru. Haraza umwe ariko ntawovuga sico kimwe no mu myaka iheze. Sico kimwe no mu myaka iheze. Aha turabona mucuruza impene, mucuruza n'intama. Iyo umuntu akeneye kumviriza impene iryoshe canke impene iremye, impene ifise ibinure, byo bimeze gute? Ushaka kumviriza impene iryoshe wumviriza mu mugongo canke kumviriza ku mbavu. Canke kuko ngahanye ukumviriza ukurema ntibibamwe kuko nta ntitudanza ku munzane. Wumviriza umugongo ukumviriza mu mbavu. Izi mpene zanyuzi muba mudandariza ngaha intara nyinshi zikunda kuvamo n'intara zahe? Impene nyinshi zivi Muyinga n'Ingozi, nta handi hava impene nyinshi. Muyinga, Ngozi, Kirundo gutyo. Mu gisagara ca Bujumbura ho nta mpene zivaho? Oya, mu gisagara ca Bujumbura hava nkiya kuko mu gisagara ca Bujumbura nta borozi hari abaryi. Yes, tugushimire. Yego. Tubabaje no muri no koperative yanyu kiretse gucuruza impene n'intama. Nta bindi bintu byo muba musanzwe mukoreramo? Koperative yacu irarima, ikorora. No muri musanzwe mubikora. Dusanzwe tubikora uburimyi turabufise. Yego, urabona hirya no hino hose ko turima n'ibitoke. No mwavu murawi. Imboga, umwavu turawifitiye gutyo. Ibitunguru byose turabirima. Tugushimira urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Yes guys, nkuko rero twagerageje kwemera ko tuza kubereka impene nyinshi ngaha muri kino kibanza. Turabona n'ubwoko bwinshi bw'ime izirabura, zisa n'umuhondo. Mutasalama. Umeze neza. Reka nawe tugende tukubajije uko nawe tgusanze muri kino kibanza. Iyo umuntu akeneye kumva impene ifise ibinture nk'iri dufate ngaha ifise inyama ziryoshe, umuntu avyumviriza gute? Umviriza mwene ngo aho bushatse kumviriza iki? Ko ifise umugongo yoroshe itagumye. Impene hajya kuva impene bavuga gute no kuvuka no kugirika? Iyo igize gute? Iyo impene ishaka no kwibaruka, iyo ishaka kuvyara. Ishaka kuvyara. Bavyita kuvyara nyane. Bavyita kuvyara. Iyo impene ivyaye urya mwana wayo ishobora kumara imyaka myinshi ishika kurengaye kugira iribwe. Kugira aho dufata ivuga ati muyakomoroye nk'imyaka nk'itandatu canke 5. Imyaka 6. Hajya hagati y'impene n'intama nishaga ishobora kumara imyaka myinshi. Impene nimara imyaka myinshi. Niramba. Hajya intama n'impene niya usanga ifise yo mukorora usanga yoroshe korora itagorana. Oroshe korora impene. Kubera intama mu isanzwe bisaba korora nkeyi. Intama ushobora korora nyinshi. Yazisha zigwara. Uradukingiriye muti. Nkiyi dufate nkiyi nk'ipimiro bingahe? Ifisa nk'ibiro 8. Wiravye uko nyene ucutera ubona ati ifise ibiro 8. Ibiro 8 inabse. None ibiro 8 usanga muri gurisha mu mafaranga ngana gute? Nkiyi usanga nkiyi tuyigurisha ibihumbi 85. 85? Na 5 canke 90. Iyo bonane na Noel bije ntimushobora kuduza kamahera kubera mwitwa iyo misi mikuru. Oya si twebwe tuziduza. Ahubwo mu gihugu hagati. Iyo zirazimba iyo ziva kubera ziba zikenewe n'abantu benshi. Impene zo ngaha mukunda kuronka zizanwa n'imiduga kandi twumvise ko ziva mu ntara za ruguru. Muri zo ntara ni intara izahe zikunda kuronka impene nyinshi ziza muri kino kibanza? Ntara ya mbere ni Muyinga. Ni Muyinga. Impene ngahira birashobora gushika ikamara amezi 2 itaragurishwa iri muri kino kibanza. Oya yapfuye. Yaba yapfuye kubera ntabyo zijya kubera kandi hanashushe. Muri no mwanya muba muzirereye ngaha. Byo bimeze gute mu buryo bwo kuzigaburira no kuzitunga? Kuzigaburira turaziturusa ngaha mu mashamba yo ngaha muri aka karere hafi. Zigafungura ko nta minsi myinshi zimara ngaha nk'izo rona zaje kuwa 2 mwijoro. Izi zose tubona ngaha. Nko kugera kuwa mbere nk'izi zizoba zaheze. Turabona ngaha ubworozi murabukora kandi kugo hejuru. Ni vyahe ibindi bibanza usanga bicuruza impene nk'uko ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Aya nta bindi bihari abandi bose nabo bubeshi. Mu gisagara ca Bujumbura rimwe mwenyene. Twenyene. Hariho ahandi baziyoza kanyosha za ruziba mugabo ntibaronka original nk'izi ziwacu. Iyo uvuze original zitandukanye zizo ngaha nizo mu kanyosha ubufatiye kuki?
mfatiye ku buryohe bwazo uburyohe ingene ziryoshe niyo ziva urana nkariya ziva za bururi zikava za agenda ziriya rero zijya ziranatuba uyibaze ikamara iminsi iki usanga yirabuye yaboze ariko uyibaze iya hariya usanga iguma ivyimba kandi usanga iryoshe cyane zozo ntazo mushobora kuba mugurisha zigwaye ngaha oya nta mpene igwaye tugurisha hazirakingiwe zose urabona vagisi urabona amatwi ingane bayaciye ngaha amatwi ukuvuga nta mpene izo ngaha itakingiwe ngaha twemere asaba rero tugushimire twandanye no kwifuriza ibihe byiza muwandanye no gutera imbere muri ubu bworozi bwanyu n'amafaranga bandanye asante sana asante sana guys rero mwagerageje kubona ikiganiro ciza twagerageje kubereka ubutunzi bw'impene aho bazororera mwumvise ko ziba zivuye mu ntara za ruguru mugabo mu gisagara cya Bujumbura nziza mu ntumbero yuko baba bakeneye kwiteza imbere nawe nyene koperative nziza twagereza kuvuga ko nawe nyene isanzwe yitunganije neza uko ahantu bazitungiye mu kibanza twavuga ko zugaraniye reka rero tubandanye kubashimira tubandanye kwifuriza ibihe byiza nyimba utaragira subscribe bigira ubunyene rero tubandanye kubana neza tubandanye no kwaguka behind camera yari Oli King reka nawe ndamushira inanasi agenda ariyeko aje avuga ngo namujyanye turi ku kazi kose ntarinda bafise imbere n'inyuma na guys rero dusubire mu bindi biganiro bikurikira bye bye ndabakunda cyane DFTV. Tunda juhudi.